Inshuti namwe bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaha ikaze muri B News. B News rero ni kiganiro kibazanira amakuru menshi atandukanye y'abaririmbyi. Uno musi nayikoranye ndumwe ndi kumwe na mugenzi wanje gaha Idris Maniragaba. Ndakuramukije ndaguha kaze muri BTV. Murakomeye cyane gose. Uno musi amakuru tuza kuganira ko ahagazani ni kuri inde. Ego hari ino nkuru ya match. Hari n'urukino rwashoboye kubera kuri Libre mu Ngagara. Urukino rwahuje n'urukino rwashoboye guhuza abasanzwe bateramisha abantu mu ijoro. Abakira makaraoke. Agira makaraoke bamwe bama batuma ningo zisambuka. Sometimes hari abantu usanga ingo kwera gutabwije yakunze akazi ke yaryohewe yatashe muri umugore ntamutawe. Utuma abantu batabwije kuruta nibaza ko atari uwa karaoke, nibaza ahubwo ko ari umu DJ kuko abavuye muri karaoke baca baja mu mugabo wese bafise urukundo bafise ico urumva urana igana intersection karaoke yugaye buya nyene kikase nawe atatangura. Rero umva iyo match yari kwerekana ruga rukundo bafitaniye bwo guteramisha abantu gushika burinde guca. Hanini ni match yabereye kuri Saint Gabriel kuri Libre hariya nkuko no masana bariko barayabona ni match kandi icerekana neza rero ko bafitaniye urukundo nacutse ntibatsinda baranganije tuvuge ko baheberaniye rero baranganije umva rero ni hatari n'urukundo kuko iyo bari gutsindana peut-être bari kugenda bavuga ati nakatwe turabarusha nta kujya uwo avuga bo dufatiye nko mu kibanza kiberamwo karaoke amemta DJ akaca bandanye hari umu DJ ari kuca agenda avuga ati ditwe dukomeye no ku mupira twarabatsinze reka tuje ku nkuru ikurikira twibaze ko inkuru ikurikira yo bari yande. Hari ino nkuru ya Magic Soldier Kingorongoro biravugwa ko hari icuka kibi entre ya bena management yiwe. Twarabonye n'ama interview yagiye akira atandukanye twe twaramwegereye nka BTV aratubwira ko atavyinshi arashaka kubivuga ko ariko bakiriko baravugana yaremeje ko hari icuka kibi. None burya je kibazo na wafise eske ntiyo bari kubwa management itamunguka kuko ijya management nyene niyo iriko irakorana na Karume. Ica mbere Sadbi uko bakorana n'ijya management ni 50-50 50%. Na Sadbi asanzwe afise Empire Avenue hama peut-être bashaka gushiramo umutahe wabo gato Sadbi bagakora ama concert bakiriha bose. Sico kimwe na Kingorongoro icyakora baramufasha vyose kumurira studio n'ibindi vyose. None ko impamvu ko Sadbi wewe turamubona mu biteramo bitandukanye ntiyoba yuko Kingorongoro batabiteramo abone kugira ijya management nayo igira ikironse. Iryo niryo bariko sajya Kingorongoro yo bariko sajya management itamutegurira ibiteramo ko Sadbi yumva ari 50-50 Sadbi arashobora kuba yotegura ivyiwe bajya bagashoramo umutahe wabo. So nizere ko Kingorongoro peut-être ibyo ni ibintu byasaba yuko agira icyo bivuze ko hanini yaremeye ko azoduha umuco yaravuze ko bakiriko baravugana na management yiwe azotumenyesha vuba ko babandanye boba bumvikanye canke bahagaritse agiye gukora ukwiwe ko inda yovuka canke ego mugabo tukiraho nyene kuri bya management niki hari ijya Empire Avenue ya Sadbi. Hari ibintu bishasha bariko barategura. Icambere ni challenge nyemeza ya Sadbi amazimisi agira bamwe batora amacupa abandi batora amagunira. Muga ijya strategy ga sports bona ijya strategy bakoresha ubona ishobora kugeza he umuziki umuntu agakira ikintu bijya bifasha iki bijya icyo novuga ni base bifasha abantu kwanza kumva ikintu ntibagitahure eske umuntu yasaze ariko mu nyuma yaza gusora nk'indirimbo bakica babitahura. Par exemple akarorero koroshe Natasha yaratanguye agira utuntu twishi mubibona gute twishi cyane mu Rwanda hehe ariko murumva ko yasohoye indirimbo
yitwa mubibona gute. Tugireye ko inkuru ya Natasha nuko amakuru dukesha umuattaché de presse wiwe DJ Rafa yaravuze ko muri no ndwi nyene turimwo mubibona gute clip izosohoka kandi yakozwe n'umuhinyanyizi yitwa Pasi Etoile du Centre yavuye hari arico kimuzanye gusa. Ngabo nawe ni nawe bari banasanzwe banakorana kuva kera ama video yose bakorana kenshi na Pasi. Kandi twizere yuko yazanye ukundi kuboko gushasha Pasi nariya. Hama rero ndabona ko muri Empire Avenue hari ibintu bishasha biriko birasohoka kiresiyo nyemeza. Turabona nujya mu kobwa Clementine Kevi. No kuba Clementine Kevi biraboneka yuko nawe nagomba azanye nguvu nyinshi nkuko tubikesha usanza jejwe management yabo nyine ari Weekend P twabya tweets yagize. Yego biraboneka yuko vuba cyane hari ibintu bigiye gusohoka ndetse hariho n'ijya video dance y'indirimbo ya Best Life Music download. Hari biraboneka yuko bariko rategura na video dance bisigura yuko muri ijya management yabo ntibaryamye ejo basohoye No Love. Urabona inguvu yagize sivyo cyane. Ubu nyene baca ba create no challenge. Urabona yuko abantu bose anga abantu batandukanye bose cyo baraterura imbegeti abandi baterura zimwe bakoresha mu mwuka bombomboni. Ugasanga umuntu yateruye bombomboni ariko ara telefona. So urabona rero cyo n'ikintu begereza na buzz bisigura yuko umuhungu ajya afise inguvu niyo Empire yabo urashobora kuba hari ibintu bishasha byinshi. Urumudada ntuzenya Clementine sinzi cyo bumuzi ko cyane kuko Clementine Kevi kwanza ndamuzi ko ari umuririmbyi avuka hariya mu ntara ya Cankuzo. Hama asanzwe avukana n'uwitwa Marie Joseph aragira karaoke. Clementine Kevi arafise ibikorwa yaramaze gukora kuva kera kaza ni fantastic remix ya makava yagiranye na Chris Busy. Hama icyo novuga kuri Clementine yari muri management imwe Sadbi yahoramo right entertainment. Ego sinzi ko yari inyuma ya Sadbi yari nko kunyene canke yari muri rya management ahubwo Sadbi yavuze ati ivyo twapanze mu ko bitashobotse reka ubu rero bishoboke ubu ndamushire muri Empire. Kandi no mutera intege Clementine kuko novuga ko yihangana swari we wese musanzwe abakobwa barakunda no kugira amashance abahungu tutaronka. Mukobwa vraiment niyo nanirwa gusora audio mwe ariko kuba amazigiye kingana kukose atandirimba sohora tuzi ko ari umuririmvyikazi suko yarabuze umurihira canke yori yari kuja no kwa Masterland kuko Master Music dusanzwe tuzi kwifasha benshi ugasanga baramukoreye indirimbo ariko nyamba yari ihanganye gushika ubu nuko yoba yaragamburutse kumvira amahe kandi yajya ngo witonzamira ibinoze gendazi indirimbo igomba gusoka entre ya Sadbi na Clementine yitwa gute uranja baby izere yuko narigeze kubasanga haraheze umwaka vraiment umwaka uwo bukwiye bari muri studio kwa Koli Do Magic muri Ingo iyo ndirimbo nyene sinzi ko ari iyo canke yari yindi ibaze nk'itaraso tukiri kuri aho nyene kuri hari cover nshasha hari umuririmbyi Aimable Tayaya nawe ni mu yindi nkuru dufise nuko vuba arasora indirimbo yitwa Nyaranja. Rero umuntu ariko araraba ino cover yiwe murabona ni cover ni karata namwe murabona neza ni karata. Iyo karata ikaba hejuru hari mzungu waine kandi kopa umutima burya umutima usigura byinshi akagasinye iyo na munakurungikira ka emoji mwe nako dufata ari nkaje ndakurungikiye Xbox ngaho ntoco ntuka yego je no cavuga ati wewe nta soni wihenze rero undi mu emoji rero uravye rero abantu biyumvira ubuntu bw'ubu emoji uravye rero neza kuri no cover yego urabona ko hejuru hari bwana
hari bwana ni no si bwana so ati ni bwana kuvuza ati bwana batayongera tuvuga king tuvuga king uko arambaye n'intuzenya n'urugori munsi naho hari queen kandi aracuritse kandi hejuru ni mzungu wa ine munsi ni wa pili rero ino cover turiko turayiraba yayise Nyaranja indirimbo akaba yayikoreye kwa Amiri amazigi atavyorosha ni Aimable Tayaya rero ino cover uri kurayiraba hari indirimbo yiswe Nyaranja izosohoka kuwa mbere none uri kuraraba ino cover nta sano ubona yo bifitani na Nyaranja ya Christophe Matata ko yabakoze remix nta wizi reka tuzomwegere Aimable Tayaya tumubaze iyi ndirimbo uri kurayiraba dushoboye hari amajambo amwamwe ari muri ya ndirimbo Nyaranja aho bavuga ibintu by'ibigori ati bamwe ati burya twavuye muhira dukurikiye sinaje nkurikira ibigori naje nkurikira ibingoye Nyaranja nino cover nka reka tureke kuvuga byinshi tuzomurondera Aimable Tayaya atubwire cyane turindire iyo ndirimbo ego yindi nkuru dufise novuga reka dusimbire gato kuri uyu musore Masterland aragisibije muri no miss ya Mastati kuri Twitter ngabo naho ari kera rest in peace ego kuri papa wiwe yavuze hariho stati yagize aravuga ati igihe witaba Imana stati ntizariho ariko no musi ko muzihari reka ndagushire kuri stati mbega niwe kandi yagize n'indi stati ivuga ngo wari umustar ariko nibaza ko ubu iyaba ukihari mba ndakurusha ubustar abamurusha ubustar ni je nyene ni ya Masterland na Masterland rero hariho n'indi novuga ko ya postinze ni kuri Twitter yiwe reka tuyirabe neza Twitter ya Masterland avuga ati none iyo bacancu Amisi akiriho akaririmba mu midihi igezeho nka Trump music Kizomba dancehall n'izindi vyo mubera cyane hari gihe kumenya no kuba uriwe biba vyiza kuko biguha kudasa n'abandi to be update doesn't mean to imitate or copy others so turaha nyene iri jambo rihereza ku bantu batabumva icongereza to be update doesn't mean to imitate or copy others iri jambo rero tugerageje kurishira mu kirundi risigura ati kuba kujana nibihe nibisigura kwigana abandi none iri jambo so yo bayabwiye kubwa tuko turaraba ino tweet ni tweet yanditswe itariki 26 ni 25 tuko turaraba ino tweet yanditswe itariki 25 hama ahanyene vuba wa nyuzenya yanditswe trap mwigisibije stain kima stain so ani ndirimbo ya Big Fizzo shasha iri mu wa trap rero umuntu agacara ati none ko Masterland vraiment yashimikiye no ku mudiho wa trap niyo hashtag ya mbere yahereye urana ko ati none iyo abacancu Amisi akirimba mu mudiho igezweho nka trap music Kizomba urana ko ari hashtag dancehall abisigura yuko biragaragara neza yuko kuko atyumviriye undi mudiho acasimbira direct kuri trap kandi mu gihe haba hariho indirimbo ubunyene ikira trending ubunyene ko no muntu atangene aha turi nganye muri buno bwame bwa BTV kuno muntu atari indirimbo ikira trending kandi ujya muririmbyi kuno muntu atangene aguma akora amamedia tuwa kandi abisigura kandi basigura yuko ari update ati jya ndirimbo mu ijambo riguma rigaruka aguma avuga ati nuko nagomba kujana n'ibiki ati niyo mpamvu indirimbo y'urukundo nayishize muri trap so bisigura rero ko yoba yabwiye Fizzo Masterland yabwiye Fizzo reka tubikurikirane muri ino interview twagiranye na Masterland
amakuru ariko aracana cyane ko cyane ku ma social media hari ino nkuru ya Masterland kuri no post yashoboye gukora kuri Twitter aho avuga ibintu by'imidiho na cyane ariko araraba kubakurambere cyane mu muziki. So hari tweet yagize muga bibiyo bifitanye isano n'indirimbo za bamwe nabone mu bakurambere baheruka gukora mu bakurambere mu muziki cyane ndundi. That is why uno munsi twashoboye kurondera Master agira icyo bivuze ko first of all Master umuntu muri kumwe mbe yo barinde kumengo ni n'umusani mugenzi wawe yo barinde. It's my friend, he's a friend of mine. Ne kwa mugangi ubwo ubugangi nyine ninga just n'umugangi. Yeah, sawa tu n'umugenzi wanje nyine twakunda n'umuririmbyi mugenzi wanje to sometimes kunda kwa turi kumwe ari muri family ya Master Music imba kenshi nakunda kwandi kumwe n'abantu dukorana kandi tuyumvana mwo dukorana akazi hamwe kugira ngo tugume du sharing some experiences muri industry nyine. Ego turiko turaraba gashene yambaye tunume kare ko bya boro bicira umuriro ubwo nta message byo babifise ku bantu baba bakubona nawe ariko arakugenda ne mubazi turi kumwe agisho bivuze ko mubazi ivugire just ibintu twambara biratandukanye urashobora kwambara ikintu mu mwanya kiba kigezweho ukavuga ati mbe nimba hirya ejo byameze guca ejo bimeze guca na hirya ejo kandi bizaba bimeze guca. It's about fashion only. Yeah, umumodo asena umumodo kandi asena shop yambika abaririmbyi umva ateza kwerekana imideli itandukanye kwa yambaye nga baston. It's a fashion, ni fashion muzindi nkora nshaka yambara nkambara ikindi kintu bivanye n'isho nshaka branding. It's about fashion. Okay, sikumva umutekano wawe n'umugenzi wanje ariko turi kumwe ntogira ikibazo ndamubona kandi nanje nsubiye mbona. Okay. So Master tugaruke kuri ya post nshasha cyangwa narinzi maybe kubera post wagize ari usanga nyene byo umutekano ukaba under ibyumwe. So ya post umutekano iwanje ihungabanywe dusinzego z'umutekano nga mu gihugu zijejwe ariho aba safeguards hariho n'amasosiyasiyo ya bodyguards atandukanye anege ndabagira ngiye mu masho n'abaje umutekano igipolisi nico kazi kacu muri umutekano wanje uhungabanye no babwira bakama igipolisi kinshongera mu kinshongera nasho bitwaye kandi biri ize se ndafata mugenzi wawe mugabo. Yeah, it's that. Yeah. Ni giki cha guteye gukora ya post ya washize kuri Twitter byavuye he kugira ushobore kwiyumvira ati ubu harageze yuko nani nshobora kwandika ano majambo kandi yandike muri kino gihe byo byavuye kuki mu bintu Masterland ibingize harimo kuba original kuba kugira originality mu byo nkora kuko ndazi yuko ntago ndi wa muntu akora ikintu kora abandi bagikoze umva ni wa muntu kwambona abandi bastaye baharaye gushaka dreadlocks baharaye gushaka tattoos ku mubiri baharaye gutobora amatwi nanshira bikora uko ngo bigizweho. That's ivyo nashaka kuvuga haje ndani. Ni kuki iyo post washimye kuyikora ubu muge tuzi yuko hari indirimbo ya trap kandi mu ma style ashoboye gutanginga harimo trap inge hariho indirimbo ikozwe muri uwo mudio kandi kiratrendinga cyane kandi indirimbo yakozwe n'umwe mu ba legend kuki iyo publication wahisemo kuyikora ubu utigeze utayikoze ava ubwo siwe woba wagombye kudoma ku rutoke oninde ya ndirimbo Stand inde Stand niyo trap yonyine mu Burundi bo impamvu ndakubagije publication uyikoze ubu mu gihe mwene Stand yari karagira ama mediator kandi yavuze ati nagombye gukora ibintu bigezweho biri update ariko aragira ama mediator ku ma station radio atandukanye hamubwo nyene bukeye Masterland nawe kuri Twitter acha agira yanditse kandi mu ma style yatagenze yarashize media trap so ntivyo babifitaniye isano niyo ndirimbo oya nuko ushaka ukwitumiraho cyane ariko nibaza yuko muri Master Music ku munsi yasohoka trap nka 5 chaque jour trap mugezweho gususa abawubwira banyinewo barawubwira kandi baravyemerewe nanje ndayisohoye bizovyakira gute bishize nkayisohora ariko siyo nataginze ahubwo nimba ari yo Stein
yasohotse nayisharinze supported namushyigikiye ntawe huri nta sano ihari iyo poste yanjye ya ndirimbo gusa ni Ange kuko nashyizemo n'isitire Makizomba ma dance hall ya byose muri rusange imiziki igeze guca ngito kwita popular music. Tukiri ngaho nyene ku bantu bagenda bahindura imidiho nitwo kwibagiza Bobona dusanzwe tumushira mu migwi y'aba Steven Sogo bande yasohoye indirimbo nshasha Bobona yitwa Flowers. Ni Kizomba iryoshe cyane gose. Wowe ivuga kwiki uri kurayumviriza urumva naho ari Kizomba agahogo kiwe kaguma ari kandi nyene urumva yuko naho aba ariko aragenda mu yindi ritme urumva ko ya professionalism kakantu kiwe k'ubobona urumva yuko akagumana aguma ari original aguma ari wa wundi nyene ni nkuko je mpandaba nk'abaririmbyi bo hanze ashobora gusanga umuntu tugarutse nyene nko kuri ano majambo Masterland yagiye kuvuga ngaha kuvuga ati ifo kuba original umuntu akakumenya kuri kijya nyene kuri ugiya wewe nyene uri kurumviriza rero uko Bobona ya aririmba akora ingena jana nimuzenya urumva yuko yagumanye kagatembere kiwe urumva nyene yuko yagumye ari Bobona mugabo yagiye mu wundi mudiho kidogo je ndibaza ngaho guhindura umudiho ukagumana karanga mutima kiwawe je ndibaza ngaho nta kintu kinini cyane ubutaye. Tumutera intambwe Bobona kandi yatwemereye ko very soon azotuzanira video y'indirimbo. Twashaka tuvuge gato kuri uno musore yitwa Boshir Merki umwanditsi yandika ibintu by'amateka asanzwe ari umusiramer je ndamuzi nk'umusiramer yaranditse igitabo cyitwa La Poésie et mon pactole. Turabona ntituraronka akajyo ko gusoma iki gitabo ciwe canke ngo tumwegera kidusigurire ariko wowe muvuga kwiki eske aba entertainment irabaraba bimeze gute? Abo nyine entertainment irabaraba kuko ntushobora kwandika ikintu cya mbere kugira ushobore kwandika no kuba umu artist nayo ni kimwe mu bigize entertainment. Ndibaza ahanini nawe uri umwanditsi kuko wandika ibintu biba bivuye mu bwonko burya rero ikintu cyose kiza giteza imbere ibintu mvabwonko ni ibintu mvabwenge kuko n'amategeko aza bikingira ahanini akingira ibintu mvabwenge. Ndibaza narabonye amapost migeze kugira muvuye mu kigo BDA gikingira ibikorwa mvabwenge. Ndibaza ahanini n'uyu mwanditsi Boshir Merki turakwiye kuzomurondera tukamenya iki gitabo cyo kivuga ibiki kugira turabe ko hari cyo twamufasha. Ndibaza ahanini ariko tugarutse gato hariho witwa Justin Monseigneur Justin Barasananikiye ndamubona wari igitega nkankugiye yaranditse igitabo kivuga ku muziki w'u Burundi kuva mu myaka ya bacantramis kugera muri no myaka. Je nibaza ko hamwe tosanga n'uyu musore yakoze ku muziki canke ku bindi bya byo bavyiza cyane. Iyindi nkuru reka twavuze hari no nkuru ya Bface hari inkuru ya Bface aho umuririmbyi Bface kuno munota abarizwa hakujya y'amazi wa Rwanda Kigali wambutse Kanyaru abarizwa hari mugabe ikintu gitangaje nuko habonetse amafoto yiwe ariko araboneka na bamwe mubo ya disinze muri la difference aho tuvuga nka Pfla Ramuzi Pfla no murapero wo mu Rwanda kandi yemewe hari abantu nasanze no tutamenya Bface kuko yabayeyo akanya gato yarabamenye kandi yarabaneguye muri hip hop kandi rero uri kurabona Bface no murapero mwiza dufise rero ntituzi ko
hari ikintu gishasha yoba ariko nkuko yashoboye kuvyandika ati Bface featuring Pfla. Ntawuzi rero ko hari ikintu gishasha baba bagomba kuduhereza tutete twovyitega. Ego ico je gusa navuganye na Bface ko mu Rwanda yajanywe na media tour kwimenyekanisha. Ikindi nuko yajanywe na collabo amaze gukorana na Tom Close. Reka turindire iyo feature nituzwi zozana na video cyane nituzwi ko ari audio yonyene. Ego twavuze gato ku muririmbyi, reka tuvuge gato kuri Iritina da Queen. Iritina da Queen aho aboneka ari muri Miss Planet International. Ukuntu General Muronde Iritina sindamutora kugira duhe atubwire byinshi kugira nyamba hari ico abarundi boterera nko gutora nko kumutora canke hehe kuko atowe ni igihugu cy'u Burundi kibagiye riba riduze tuzomurondera Iritina da Queen. Hari indi nkuru rero ya Rarijo yego Rarijo aheruka gushira abona indirimbo yitwa Mbera hama ntandwi yari bwahere management yo Tribeca isohoye indirimbo yitwa Ntawo Gusubirira. Iyo yari yayisohoye yishira kuri channel yabo uravyumva yego Tribeca Music since ko bayita Tribeca nyene music. Reka tubirabe ngaha barayishira ku iyo ndirimbo Ntawo Musubirira bayiro ntawo iyo ndirimbo yagiye kuri Tribeca itariki itariki indwi. Indirimbo Ntawo Musubirira yabanje hari no Mbera ni radio wo gumeza ngaho itariki 23 ni nyuma y'imisi 16 aho na Harijo nawene yaciye aipostinga mugabo kwa nuzenya kwa Harijo il managed by Ngoma Vas. Ariho hacabare ikibazo ntawuzi ino ndirimbo mwene yo ninde. Mbega womenya Tribeca isanzwe ifitaniye amasezerano na Ngoma Vas? Ntawubizi anu hacabare ikibazo kumenya ati ego hari ya indirimbo ya uploadinze kuri account yiwe. Mugabo turavye kuri account ya Tribeca yo ivuga ati indirimbo ni yanje kuko copyright nico gisigura amadroit yose amadroit ijya ndirimbo na ya Tribeca sivyo. Mugabe ino Ngoma Vas nayo ikaba ari intuzenya idandaza online ntuzenya kuri YouTube sivyo. Muri ico gihe rero indirimbo ni yandi ico Jeno bivuga ko Rarijo twarashoboye kugirana interview yari interview nini cyane aravuga ati nubwo yari muri management ya Tribeca audio y'indirimbo niwe yayirihiye uravyumva niyo yayirihiye hama basoye kuko bari bamaze imisi baravanye barakoze video ntiyahera neza Tribeca ikirayisohora itamubajije. Muri ico gihe kwanza narabajira Rarijo kubera ko utitwaye aravuga ati vyari gushoboka ko ndabitwariye mu ndirimbo zanje zose ziranditswe kandi zirakingiwe havuye mwiyi yonyene. Urumva rero ntuzenya ishobora kubitwarira inde no Tribeca yashobora kumutwarira Harijo kuba nawe yashoboye gupostinga indirimbo gusa ico nzigishira gukwirikira nko ngaha kubera ko iyi Ngoma Vas irafise ububasha bwo kugara ijya Tribeca irabifise neza cyane iraproteja copy ego ico bocitega muri Tribeca. Mu ncamake ejo Tribeca ni ntawuzi rero yuko ari 50-50. Tribeca ishobora kuvuga uti urabona video ni twebwe kandi nawe ati audio nije nayirihiye umva muri ico gihe ndibaza gusa ikindi no bamenyesha iyi video si video gusa yakosoye icambere Rarijo yarakosoye audio uravyumva yongeramwo n'ama image muri video. Iyi video iri kuri account ya Harijo ntabwo ari ico kimwe nisa niyo biravye uko bitangura
inshuti namwe bagenzi mwariko muradukwirikira, reka tubashimire tongere tubahe ikaze mu yindi B News aho tuzatubazaniye amakuru menshi. Murashobora kandi kucisha amakuru yanyu kuri Facebook page yacu ya BTV Burundi. Murashobora kandi guterera ivyumviro hano nyene kuri no channel yacu BTV Burundi mu makomantere kuri YouTube. Mwibuke kugira subscribe, mwibuke kandi no kugira like no gupartager kugira iyo nkuru zishikire benshi. Murakoze naho utaha.